Katuje muri La Liga hari muri La Liga naho nyene La Liga bariko barakina journée ya kangahe La Liga nabo nyene ama surprise era hari no ni weekend ubona ko ama surprise yabaye menshi cyane gose bako bakina journée gira 30 muri La Liga kuva ku munsi wa gatanu no equipe ya Rayo Vallecano baza kuba banyagirwa bari muhira ibitsindo bine kubusa na Espanyol Barcelona yumvire Espanyol Barcelona ya 16 ifata equipe ya Rayo Vallecano y'icumi ibitsindo bine ubusa kandi Rayo Vallecano iri muhira urumva ko byo kuri surprise zatanguye hakiri kare kuva ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu Girona yatsinzwe na Deportivo Alaves ya 10 Deportivo Alaves ya 17 itsinda Girona iri hariya mazena ya 14 igitsindo kimwe ku busa Girona yari muhira match novuga yatangaje benshi match ya Real Madrid na Valence ikunze kubangama cyane gose Real Madrid bitsindo biri kuri kimwe hari igitsindo cyanyuma ku munota wa 90 na match igomba ihere ku munota wa 93 tsindo bibiri bya Valence baza kuba novuga batsinda Real Madrid muhira Santiago Bernabeu tsindo bibiri kuri kimwe Mallorca baratsinze nako baratsinzwe na Celta Vigo ibitsindo bibiri kuri kimwe hama FC Barcelona nabo nyene mwijoro samedi baza kuba banganya kimwe ku kindi na Betis Sevilla ku munsi w'ejo Las Palmas baratsinzwe na Real Sociedad 3-1 FC Sevilla batsindwa na Real Atletico Madrid 2-1 hama Real Valladolid baratsinzwe byinshi cyane gose na Getafe ibitsindo bine kubusa hagati ya Villarreal na Atletico Bilbao na watsinze ubundi match yarangiye ari busa ku bundi nuko twovuga byari byifasha ariko tugaruke kuri no match ya Real Madrid kikina Valence nako eneko na Valence Real Madrid bari muhira baza kuba batsindwa ibitsindo bibiri kimwe ni inovuga itsindo catanguye kwinjira ku ruhande rwa Valence ku munota wa 15 hama hari anye baza kuba bakigombora witwa Vinicius Junior ku munota wa 50 ni kuvuga ko mita yose yarangiye ari Valence itsinze ariko ku munota wa 50 Vinicius Junior azara kigombora barakina witwa Duro aratsinda ku munota 90 na kangahe hari anye mu gihe Real Madrid bari ko bagwana gutsinda baza kuba bakubitwa contre attaque baza kuba batsindwa igitsindo kigira kabiri na match kirarangira ino match kiki Real Madrid tuvuge yuko ari ubusamazi bwabo tuvuge yuko umutwe wabo wose uri kuri match ya Arsenal canke tuvuge gute nivyo nigeze kuba ndiko ndavuga mu ndwi iheze ndavuga nti uriho nababwiye muri kumwe turi kumwe na Yves ndababwiye ati Real Madrid kwitanguye kwerekana novuga yuko inguvu nke muri izi match ziko ziraba muri mpera za championnat mutanga kuvuga mvuga ati ngo ni fatigue niki ndavuga ati no fatigue gute nabandi barakina izo nkino zande aya match international barayakina ariko no munsi ukibaza ati none mbega Real Madrid ugabanukirwa kuriko kuva kuki uri kuraraba match Real Madrid imaze kuba muri mois de mars iheze Real Madrid mu match ya King ikinira muhira Alonso urabe match ya Real Sociedad urako bayinganyije bine kubini batangwe kuri Leganés kwanza Leganés bari muhira barayitsinda ariko bigoranye cyane gose aho bari muhira match ya 2-1 wibuke match ya Rayo Vallecano 2-1 Real Madrid yaratsinze ariko itsinda bigoranye nahone uravyumva itsinda bigoranye ukona yuko bari ngaho batsinda ibitsindo bibiri ubwa mbere premier mita hama batsindwa batsindwa igitsino na Rayo Vallecano ariko biragora ko basugutsinda iki cya gatatu barasubira garuka baza kuri Leganés nayivuze ariko bagaruka kandi kuri ya Valence baza navuga ni Real Madrid rero iri muhira
iri kwitanga umusaruro muke cyane gose mbega uno munsi ugaruka kwande ariko naragaruka nababwiye ati uri kuraraba uno munsi ari kugabanukirwa uretse iyi match bakinye yari ikomeye bakinye muri Copa del Rey twabonye performance za Vinicius ariko Vinicius muri La Liga yasubiye inyuma nubwo yasuye kugaruka ngaha muri match yande ya Valence aratsinda igitsindo ni Vinicius amazi igihe adatsinda ni Rodrigo no munsi atakiri wabo Rodrigo twabonye muri mois de février et janvier mois de mars cyane gose Bellingham se domye aratsinda ariko ukora yuko ya milieu yabo tasiriwe surtout na defense yabo itari ikintu gikomeye cyane gose Lucas Vazquez urumva ari gabwa tamushiremo ariko no munsi Ancelotti avuga ati woje wafise ameze neza ni Fede Valverde ariko Valverde nashobora kumushira hariya avuga zenzo nzomushiraho ryari kuri match ya Champions League rero ni Real Madrid mbona yuko muri kino gihe iri kwirerekana faiblesse tout peut-être niyo fatigue ishobora kubamwo ukona yuko urabona yuko kino gihe uyu mukinyi Lucas Vazquez match zose akina ari down bikaba ngombwa yuko hinjije undi mukinyi avuga ati Valverde genda ufashe hariya kuko uri kuraraba ni na Ancelotti yagize ama rotation atari make ukabona yuko Rodrigo atari yatamwe mu kibuga Brahim Diaz amugirira iyo confiance ukabona Fran Garcia ari harya afata uyu munyegori nawe ne Fran Gonzalez nyaka 19 kiri mutoya cyane gose aravuga ati mwana agenda nawe usome ku nturire ndabe yuko no ruhurira Thibaut Courtois ariko ikiboneka ni gitandukanye i Real Madrid na Arsenal biratandukanye kuko uyu Arteta arashobora ati jewe urashobora kureka Premier League ko ndabone ko yanjanye ariko uyunye ariko ntiramujana amanota 3 si menshi rero mbona yuko gutakaza kuri Valence ni defeat ubona yuko ishobora kuba ibakora ko psychologiquement naba pro ni vyose nova yuko kuri Arsenal boza bavuga ati tumeze nabi ariko ibi warabonye ma comportement berekanye uyu nako Bellingham ashobora kumfatana n'ibihano ntawo bizi ubona ko yasohotse akubita ukuguru ijya kimashini cha VAR ntawuzi ibihano ashobora kumufatira ibi byose ni frustration bari kwerekana yuko uno munsi victoire kuri Real Madrid isigaye iva kure cyane gose ubu rero cye vyunyuka bari Bernabeu warabonye yuko Atletico Madrid ibagora nako Real Sociedad makumurambabari Real Sociedad ibagora nubwo bagiye kuba bagira iki barongiye itsinda muri prolongation bibafasha ko bagenda muri finale bigoranye baciye bagaruka rero bazokina na Valence ya kwagaruka bakwerekana France yiprofita irabatsinda rero niko mvuga yuko amakenga ariko bakundi ba Real Madrid mbega uno munsi ya Madrid iri kwerekana ibi inye c'est vrai kuri Real Sociedad ravyerekanye isiyogoka kuri Valence icitsindwa mbega hariho kwizera ikintu gikomeye kuri Arsenal bamwe gacabagaruka ngo urumva ngo ne equipe wa Champions League no iri kwerekana inguvu nke ku bakinyi babo igihe ukina na Arsenal equipe nayo nikomeye iyo yarashoye no gupreserve abakinyi babo Bukayo Saka siho yarari Martin Odegaard siho yarari aba Martinelli siho bari byumvikana yuko baravuga ati je abakinda ndiko ndababika kandi bakinyi nzogenderako ariko Real Madrid nayo bimeze gute Real Madrid mbona yuko iyi match irimo abakinga menshi ya Arsenal kuko ndabona Real Madrid iri kwiragabanuka cyane gose ndetse nuko nyene Barca inyerera ariko mbona Real Madrid kabisa muri kino gihe iri kwitsinda bigoranye nahabo rero ho kuraba ico okosora ariko biragoye cyane gose bafise match zikomakomeye zimuga ziri imbere yabo nka Real Madrid ndavuga hambavu yo gukinana nivyo bazoca bakina na Alaves bavuye kuri Arsenal muri weekend bazokina na Deportivo Alaves ariko nkize equipe navuga ziba ziriko zigwana kudakoroka icicaro zirabangamye cyane gose iyi ni Alaves navuga yatsinze Girona nivyo Girona imeze nabi ariko biragoye cyane gose ko Alaves iri neza na neza mu muryango bafite amanota 30 bariko bagwana kutinjira muri zone rouge ariko basunikira Leganés iri mu murongo utukura Leganés honyene yaragoye Real Madrid renkuraba tukarindira tukaraba ni match novuga za nyuma Real Madrid itegereza novuga kugira ikikoze kugira ngo irabe yuko yobandanye irukanga na FC Barcelona handi ho
bariko bagenda basamara cyane gose hambavu y'ugo rukino FC Barcelona baciye bakina mu ijoro bari ku kibuga cyabo bakira equipe ya Betis Sevilla. Betis Sevilla nabivuze hano no vuge jo bundi ni equipe ya Betis Sevilla canke Real Betis bari bamaze match zigera kuri zitanu kiki badatsindwa nako badatakaza n'inota na rimwe n'inota na rimwe no equipe imeze neza. Betis Sevilla ndakwibutse batsinda equipe ya batsinze uribuka batsinda Real Madrid mu kwa gatatu ino equipe ya Betis Sevilla mu kwa gatatu ku itariki imwe baratsinda equipe ya Las Palmas igitsindo kimwe ku busa. Nyuma yaho batsinda equipe ya Leganés bitatu bibiri batsinda equipe ya Sevilla ejo bundi ni derby yo muri Sevilla baheruka gutsinda kera cyane raba rero baje imbere ya FC Barcelona equipe tuvuga ko ari ibihe byiza cyane gose muri no saison barayinyereje kimwe ku kindi aha twovuga yuko byo kuri Barca atakindi kintu yari gukora na nyene yari nta kindi kintu yari gukora no equipe ya Barca atari kujanga kemera yuko bayagabura no manota ko yahuye na equipe iri mu bihe byiza cyo kimwe nayo cyane gose nikimenya muri match zitanu baheruka gukina ino migwi ibiri yose bitwaye cyo kimwe match zine za victoire match imwe banganyije hano rero ino yari match ikomeye cyane gose buri muntu wese ato tumwikomo kuri FC Barcelona nivyo equipe novuga yagerageje kurondera intsinzi novuga mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu kwinjizamo novuga abakinyi kuko wabonye yuko Lewandowski ntiyatanguye mu kibuga ariko aginje mu kibuga yagize icaterera abakinyi baramini yamana nako batakoze Rafinha nawe yinje yagomboye match novugira kinwa ariko byukuri nta kintu novuga ariko match yari nziza yari equilibre abakinyi ba Betis Sevilla ba récupérer umupira bakiruka mu igori Barca nayo yagize novuga effort dasanzwe umunyegori wabo yakuyemo imipira ikomakomeye yari match nziza cyane gose kiki yari equilibre yari match nziza nkuko ubivuze neza ati Real Betis equipe yoroshe iyi mois de mars yose yari imeze neza itsinda rero nacyo kituma yabivuze Anton ati twe twaratsinda Real Madrid nico buza ko na Barca tuyitsinda baravyerekanye ariko ico nova kuri FC Barcelona umugumyiza werekanye match nziza gutembereza umupira kugumana umupira ariko hariho amadeshe technique menshi bakora ukora yuko sinzi ko ari cizere cinshi bifitiye uno musora yuko hariho ibintu novuga yuko dotro ama exe bagira adanakenewe n'ubusi Lamine Yamal yifitiye ikize kirengeje cyane ukora yuko ama exe ariko arakura muri kirogi ego n'umwana acari muto ariko hariho dedeshi agira zidakenewe kuko atari ibintu decisive bazikenewe gutsinda ibitsindo gutaka amapasi yandi uvuga uti ntibikene ko ntera mu igori ndabona uhagaze neza ndamuhe atsinde utwo tuntu twose n'utuntu dukorija kubona yuko kujya twabonye FC Barcelona ishobora kuzigatsinda ibitsindo 4 5 6 ni ibi bisigaye kuno munsi mbona umenga ikize bakifitiye umupira barawugumana baratera mu igori neza baradomina ariko ukabona yuko gukonkretiza biriko birabagora ivyo gasanga bakoze ko nayivuze kuri urukino bakina na Atletico Madrid ariko Yves aravuga ati Atletico Madrid irakomeye ntibitangaje ndavuga ati c'est vrai ntibitangaje ariko hariyo tudeshe tumwe qu'il faut éviter kuri FC Barcelona ivyo kugumana umupira c'est vrai barazi kutebereza umupira ariko sico gikenewe no munsi wa football yarevoriwe no gutsinda ibitsindo rero nk'iyi match na occasion baronse atari make ariko gukonkretiza bikabagora ya mapasa amabakenewe uvuga uti sinimye ujya ngo ntere mu igori rero ngovuga ati FC Barcelona nivyo vyaranababbaje kubara batakaje urukino bari barufise ariko vyumvikana yuko hariho ibintu bimwe FC Barcelona ikwibuzira kosora utudeshe tudakenewe technique kuko abaegoisme abamwo hagati yabo kavuga uti jewe amapasi barayatanga ariko hari ahantu habakenewe kuvuga yuko uyu ndamuha ashobora gukongereza atsinde ariko kubona umwe yigira ikizere kirengeje gucenga birengeje ivyo vyose mbona yuko hari ibintu bimwe bakwiye gukosora ati
tugerageze turabe ko twugarukana ya esprit kuzara gutsinda ibitsindo vyinshi atari kwikontanta gusa gutembereza umupira rero mvuga ati Real Betis ni exploit nziza bagize kubona yuko equipe zikomeye muri La Liga atanu mwashoye kuza batsinda Real Madrid barayitsinze FC Barcelona iri wabo monjuki biranko ibatsinda rero vyumvikana ni eshe kuri FC Barcelona yari guprofita novuga ko fopa yande ya Real Madrid yabonye igavuga ati reka ndayiprofite nayibonye bakinye saa 10 jewe nkinye saa 3 z'ijoro reka ndabiprofite ivyo navyo urumva yuko barasamaye umurundo mwanya bariko bari kuri A6 point ya Real Madrid bakavuga ati tugiye kina Champions League turi A6 point turashobora kwizera yuko La Liga dushobora kuba twitahukana no gwakirikare ariko no munsi nibashe guprofita ivyo bintu bishobora kubakorako mu gihe Real Madrid yo kwivyukiranya ugasanga irabagoye murazi ko bafise urukino hagati yabo rero vyumvikana yuko FC Barcelona kubganje yasamaye iyari match yo gutsinda nubwo atari match yoroshe ariko c'était un match aganye kubera bari babonye ivyo Real Madrid yakoze kiki wabonye match birangiye abakinyi barafinya n'abandi bakinyi bagenzi bagiye kumuhagarikizi bagaragaza agashavu iki hari no vuga icumuhagarikizi yoba yakoze kitameze neza kuri rya match ko twabonye umuhagarikizi yari ko vyitwaramo ko vyategerezwa ni ibintu bimaze iminsi biba Alonso abakinyi no munsi abahagarikizi hariho de decision abafata ubwo Rafinha si vya bindi nyene vy'abakinyi yo bamaze kubona yuko kumbure no vuga ari ngendegwa ko mu migwi komakome nk'iza Barca si tuyonge sifisa abakinyi no bwo bava hariya muri za America Latine baca bibona yuko bafise uburenganzira kuri buri kintu cyose eske Rafinha imyitwarire yiwe kuva no vuga ariko aravugwa kuri za Ballon cyangwa kuva no vuga ariko aravugwa mu byamakuru ko ariko yitwara neza ntubona yuko byukuri yahindutse afisigaye yitwara nyene ukundi kuntu kutameze neza cyo kimwe n'aba Vinicius Junior erega ibi ahubwo Jeno bisanisha niki wibaza nabonye comportement yiwagize byanabonetse ko urazi ko ari avertissement yahawe na arbitre assist hariya bapfa ibintu nyene bavuga baje barabi imipira isohoka n'ama offside ariko ukabona yuko iyo frustration ifise iyi rero bamwe bariyumviriye abanyamakuru bitandukanye bati mbega uno munsi uyu Rafinha ariko arigenza ko atahora yigenza kuri bariyumvira ati est nivyo bivuye kuri bimwe vyaba kuri Argentine psychologiquement uyu mukinya ataraba neza akabona yuko uno munsi ikintu gitoyi kimutuma ashavura gose rero bavuga ati ibi inye bamwe bavuga ati mbega arashobora guhanwa ingene i comportement yigenje ntawo bizi nibirasohoka muri La Liga bashobora kuvuga ati comportement mwumvise yuko ni benshi bitwaye nabi Bellingham yari yitwaye nabi akubita kiya cuma ca VAR rero vyumvikana ni ikintu je nabonye nti uyu mukinyi psychologiquement ntaramera neza après la défaite ya Argentine après les propos yavuze bisa nk'ivyamukoze ko akagaruka bakamuruhurira ariko ndabona yuko psychologiquement ntaramera neza ahubwo ibi nakazi kumumenyereza wo kumwicarika mukaganira kuko ibi ni comportement twatumye kuri Rafinha urabonye ko yasohotse arashaka kugwana Ter Stegen rero ibi ni vyerekana yuko muri we hari ikintu kitameze neza rero vyumvikana yuko FC Barcelona ndeko kuba banganyije mu makondisyon wari ko batari bashaka gutsinda rero ariko iyi comportement yiwe niyo kwicarira ku mukoca kuraba ikibazo afise kuko bose bariko barakina siwe yo babara gusumbya abandi kucaja no kubita kwishavu ku mukinyi bakinana Ter Stegen bashaka kugwana rero muri yuko si comportement nziza kuri mwe witwa Egide Rukundo Egide Rukundo Guimana Egide Rukundo Guimana ati hi guys I'm Egide from Nyakabiga. I'm happy to be watching you online. Blogger analize gutwara treble this season, big up bro.
tumuramutse natwe yijite kuri YouTube unako ya cyo kimwe nabandi bagiye batwandikira ubutumwa irakoze Thierry ati ni sawa Alonso ni Thierry Dar es Salaam mbonera Barcelona yanje izogitwara ariko biguma bicika. Asante sana wowe uri Dar es Salaam witwa Thierry n'abandi bantu bose batwumviriza bari Dar es Salaam tubashimire cyane. Ishura Joseph bonjour mwese hama nimba atari banga ni igiki cyatumye duhindura orere programme yo guhindura orere ni ibintu byiko ubuyobozi bwabyize ubona yuko bukwiye kubihindura uko hano muri Buja FM ari kwahinduka byinshi uhashitse uraza kubona yuko na stage iri kirahinduka ni ibintu byinshi biriko birahinduka. Witwa Blaise niyo kwizera tibite batama bamateka ni Blaise ukanga mumbwire Arsenal yo bigwaje abakinyi bangahe hama ejo Real Madrid ivyayo bizorara bisa nkibirangiye ariko kubera iki mucira icobo umwansi kandi bavuga yuko umucira icobo na Imana ikamucira icyanzu ni mukurindira ariko jambo ry'Imana rivuga ati musengera abansi banyu mwako basengera murabahama mukabifuriza ibi Blaise umva Blaise tumushimire nawe nyene ngaho kokanga Senari gwaje abakinyi banga iragwaje abakinyi batari bake abitwa ba Harvest baracari mu mvune Gabriel Jesus Carafiori urumva ni benshi baracari mu mvune benshi batari bake. Witwa Fabrice ati ni sawa cashirako tuyimoji twibendera ry'igihugu witwa Chimani kunda Bliss karibu batama bacu bamateka kaze mudukwa kwandirize muri amigwi y'ibinyamigwi muri Espagne cyane muri Hala Madrid. Gilbert habayihigwe timwatubwiye amakuru ya Rayon Sport ndabira amakuru ya Rayon Sport kikinda gusavye Rayon Sport yari ifise match burya nande yari ifise match na Pedri igira neza Barca tuzogitwara biti batama bateka ati monda biruko vyagenze Garage Express mu cicaro ca kabiri Garage Express yaratsinze iri kwigwana kuguma mu kurangiza bari mu kibanza ca mbere imbere yabo hari equipe ya Farmers Beige Green basumbye amanota 2 basigaye journée imwe yonyene ariko inyuma yabo naho nyene hari equipe ya Kizuka Mandarine nayo nyene bayisumba amanota 2 urumva ko hari ya mucaca kabiri bitaradadanuka baracirukanga hariya anye witwa Pacifique Nzeyimana ati Sariki kina Alonso mumeze neza twe tumeze neza hama ndakeje cyane Alonso ku gitsindo ciza yatsinze ejo mu kinama nk'uyu usanga yarakubonye Pacifique ndamushimire cyane gose. Chris Kubyimana Salime journaliste préféré ameze neza twe tumeze neza hama muduhe amakuru ya FC Barcelona twariko turacako. Efrem Nibaruta ati Hailegal Rafinha yavyitwayemo nabi kabisa coach namube hagufi kuko ntameze neza kuva inyuma ya rujya rukino rwabona Argentine natwe niko twibajije urya natwe niko twibajije sino buryo umukinyi nk'uyu unyekeki yari kwatanga ivyamwa vyiza mu misi mike gusa ashobora no vuga ivyiwe bishobora kuherera nganye tukamwibagira tukamubura tukamubura niko football imeze. Warabajije Rayon Sport yanganje na Marine urumva kikyo meze neza hama ndi Rayben Buramata tubwire muri Barca. Pedri gira neza ari yagarutse avuga ati ni Pedri mu Cibitoki umufana wa FC Barcelona igikombe turagitwara cyarariga. Tubashimire cyane gose bariko baratwandikira ku rubuga rwacu rwa YouTube nuraho ko tugenda tusoma ubutumwa bwanyu mube benshi cyane gose mwandika Buja Media hama tukajana natwe turacasigaje iminota itari mikeyi mbere ko twakira amatelefone zanyu ariko kandi reka tubanze duce gatoyi no vuga mu yandi mahiganwa
ariko tukiri muri La Liga ni Atletico Madrid kiki byakabaye kera havuye itsinda Atletico Madrid yari imaze 3 match idatsinda 3 match idatsinda ariko yagize guki profita equipe ya FC Sevilla mu kubatsinda ibitsindo 2-1 kivuga ati vyoba nivyo ariko kandi urabona yuko bari nyuma ya Real Madrid amanota 3 ntabwo ari menshi ariko bakaje inyuma ya equipe ya FC Barcelona amanota 7 amanota 7 yagerageje guprofita ivyo n'ahandi ivyo nta birebire vyayo yabiprofisa ivyo ya profise gutsindwa kwa Real Madrid no kunganya kwa Barca nayo ibindi vyo nta kandi bari banakinye hakiri kare imbere yabo bakinye samedi bobo ariko Atletico cikinejo urumva ko hano uwitwa El Cholo nawe yategeza kugira ico agize akareyajisa nuko ariko kandi Real Sociedad equipe nziza yasubiye gutsinda Las Palmas 3-1 Atletico Bilbao na Villarreal ni match novuga hano twari twiteze ko aza kuba novuga ikibaye ariko ababusa ku bundi nobwa hagati y'ino migwi ibiri uyu munsi Leganés baza gukina na Osasuna mwijoro FC Barcelona ya mbere bafise amanota agera kuri 67 ya kabiri ni Real Madrid amanota 63 Atletico Madrid ni ya gatatu amanota 60 ya kane ni Atletico Bilbao amanota 58 Villarreal ni ya gatanu amanota 48 Betis Sevilla ni ya gatandatu amanota 48 nyene Celta Vigo na abindwi bafise amanota 43 hama kipe ya Real Sociedad nabo 8 amanota 41 Rayo Vallecano bicenda amanota 40 bayanganya ni 10 Real Mallorca hama 11 ne Getafe amanota 39 Sevilla n'aba 12 amanota 36 Girona 13 amanota 38 bayanganya nino equipe ya Osasuna ifise match uno munsi iri mu kibanza ca 10 na kangahe ca 14 ikipe ya 15 ni Valence bafite amanota 38 nyene nabo nyene Espagne Barcelona bafite amanota 32 na 16 17 ni Deportivo Alaves bafite amanota 30 hama Leganés na 18 tukura bafite amanota 27 Las Palmas 19 amanota 56 Villarreal nako Valladolid bari mu kibanza ca nyuma n'amanota 16